umenye neza yuko aha hanze hose abo bose bafite abakozi suko bashoboye kubasatisfeza uravyumva neza ahubwo bafite wa mutima w'ubuvyeyi gerageza nawe ubigane ntabo kandi natwe bwe twese suko tubishoboye ariko turamenya yuko Imana duhaye ubuvyeyi kugira ngo tubugendere nutabugendera mwana wa mama ivyo birakusha ikindi naco narinje kuguhanura nk'ukuri umuvyeyi mugenzati ikigeretse ko kuri ico nkuko uri umuntu dusenga hamwe ntashaka kumaramara rero kunyankiye imbere yagasharira ndugu ndakaravye ni wasubira kumbona gahi wawe udonyivuna ndagiye usigara amahoro mu Rwanda. Urakoze kuza kunyigisha nzokwipfuna ubwo buguru bwawe bwo nyene buzocikira mu ibarabara kuko ndabona waramaze kumenyera kugumuyenzera abana bawe umukozi wawe hari umwana nagutereye wewe nagutegwa abana mu ntege nyene agapfa wangara waroko takuvuna wibaza ko Imana senga wewe itazokumvumira ikakuvuna amaguru urutwumena nibuye gusa. Ukaja kuraba mu mashukuru ukaja kumubwira ibyo umubwira iki warakowe ninde wundi mwana wabonye mu buzima bwiwe ashobora gufata ubuzima bw'umuryango akabujyana hanze usibye wewe waronzwe sinzi ukuntu umeze none iyi bibiri ahantu abantu bafise urunwa abantu badashobora kugumya ibinwa byabo bameze nk'ibyungurube rw'ibijya gusoma amajambo uri umutima kweli nyoko wawe ukaja kumwandagaza ukamurenza impinga mbega hono ndagukorera ibi bigarida uri umuntu afise ngaha hameze neza usibye ko nakubwiye ko ariho baja kororera ibikere bakororera inzoka bakororera ibikoko byose biri muri buno buzima byororerwa nk'urwo rujo rwawe muri uwo mutwe wiwawe Wenda uri umuntu muzima wo kubaho kagufata ibintu by'amabanga byo mu nzi wanyu ukabicana mu gahinga nani so ufise cyane umuntu w'umukecuru nka wewe erega wowe ukiri umwana ni hahandi gusuda udakura ngo uvahuri mwengura uruntu sinzi ukuntu rwabimbiye rupimbiriye hasi gusa ukamanya birumvikana ubwenge ntugira none wokura gute utagira ubwenge niko n'ubikura kwawe utera uja hasi umviriza rero ndakubwira ikintu kimwe ubu tuvuye muri vya bindi byo tujambo tutagira umutwe n'amaguru narakubwiye wewe uri imfura ukwiriye kumenya ko ubu n'imigambi yose mfise ni byiza ko nayikumenyesha ubu no kuvuga tuvugana mwarabungiye kumwirukana Alida witegure aya makanzu sivyo kugira ngo ugaragaze amaguru n'ibindi sinzi ko hari umuntu azoyateka mu isombe bakayarya sivyo ubanze ubishire pembeni jewe nzo kuronderera ibiguturiya ndazi ko atani byo wari wifiti nzobikuronderera nivyansaba kujya muri kombo kurondera muri biriya aye bagirisha by'ibikoropo nzogenda ndabikuronderere ndakuzanire impuzu z'inyambara gikoni apani z'inyambara bami wanyumvise uwo mutwe wiwawe nze ndabe rero uburyo uzoronka umwanya wo guteka wo kumesa wo kuvoma wakandi kazi kose ndizera neza kutazosubira kwinjira muri biriya byanyamyamyamyamyamya
ikigira kandi ndabona ugomba kwigira umwamikazi sivyo nguhaye gasopo Alida, nagomba ndagusaba ikintu kimwe ugerageze ubu umuntu afashe urugamba kuko urabona wewe niwe mukuru. Ariho gasenje wari kuvyumva gute uratsika abantu bamugirisha no kuvuga yuko ibintu byose bibera mu nzu wanyu utabizi cyangwa utabibona ego data nubwo mugira ngo murabaherereze erega kuba umuherereze ntibisigura kutavuga ukuri cyane umuntu nubwo yagusumba uramubwira kuko ukuri ngo kuvuga ukuti ni kuvuga ukuti nubwo ari mama wawe ariko arabikora byose urashobora kumwicarika ukamuhanura cyane kandi nawe we akunda gusumba Alida ndisiri neza ko cyo kubwira uko wonyene umubwira yovyumva gusumba ivyari dore karamubarira cyangwa gusumba nanje byo ndiko ndamubwira reka reka uza wigira zezeri ngaho wifata nkaho umengo Alida nta umuzi wifata nkaho umengo si mukuru wawe yagusigiye uretse ko nubibabaza senje uraze ko turi kumwe muri korali kandi ukabonigisha abana muri Sunday school none ko dushobora kuvyirengagiza ibyo bintu byose senje mbega kujambo ry'Imana rica mu matwi chaque dimanche mbega si dimanche gusa samedi uraze ko tugira amasengesho none bica muri ku gutwi bigaserukira muri kuki ese erega ntibari twigisha ngo bisigare hagenyene bari twigisha kugira ngo turigendane aho tuba turi hose turigumane urabizi neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukunde bagenzi bacu nkuko natwe twikunda none gasenze ubona ari byo uri kurakora kweli nibyo uri kurakora ku muvukanyi wawe basha nukundi mukunde bagenzi banyu nkuko ijambo ry'Imana ritubwiriza bityo bizotuma twese tuba amahoro rero genda ucere nyiko wawe umubwire ukuri umuhanura amafiti yose aguma akorera Alida ntumutinye na gato kuko n'umuvyeyi wawe ko nutinye umuvyeyi wawe uzubaho kandi genda umubwize ukuri vyose kandi nzi neza ko ategerezwa kumvira vyanka vyakunda kuko atakumviye deja ntashobora kureka kukumvira bazocagira ubwoba ngo none wowe ni wamuvako azoca buwanda wavyumvise genda ubikore nubona none hari karazana kadada uzomubwira ati rero ho bigeze ndarambiwe n'ukuri kurafata Alida nanje rero guhera isaha turabaye sasenike uravyumva neza azocagira ubwoba kandi ibi byose muri ko muragira bemwibaza yuko papa wanyu ahari atari karabibona uratse ukuntu bimuteye agahinda ese ukuntu yari umuntu asenga ese ukuntu yari umuntu afite umutima mwiza yitaho bose yafasha bose mwamunanizwa niki kugira ikirenge mu ciwe ese mwobikora mwobiki ndababwira ukuri ico nukuri ikintu cotuma mufatana ndazi uko yobagirira nabi ariko jewe nk'umugenzi wanyu nk'inshuti yanyu ndiko ndabahereza impanuro yagusa nta mafaranga ndiko ndabasaba kandi mwoyigerendera ko mwese mwoba amahoro ndetse mwonarushirizaho guhezagira uko mwari muri byo kwiyongera bimwe bimumbwiye nibyo gusa ariko je ndazi ko mama wanje atokora ivyo bintu ariko hamwe nosanga ko akora nk'ivyo mbwiye nuko ndumva yuko je vyo mbabaza ariko ico nzi cyo je manje ndamwizeye cyane nta bintu nk'ivyo yokora gusa reka ngende
ndabitohoze ndabe neza nkasanga ari byo je ndazi yuko naho nzocinza kubikubwira ariko mama wanje ndamwizeye navyo yokora vraiment abikoze nawo je sinokomeye ko kuri ivyo bintu gusa ico nzi cyo turafise umukozi akora ibintu byose akabitunganya umbwira gute ko ugiye mwini wacu nguyo cyinjira mu buzima bw'umukozi gusa ico nzi cyo reka ngende kuvyirabira je ubwanje ariko ndazi ko atavyo yokora Cynthia je kumbona sinobesha kandi ikindi naco sinze numve ko uri ku ruhande rwa nyoko wawe uravyumva neza kuko ukaza kwifatanya na nyoko wawe nukuri ubukirisi bwawe ubuvundagaje uzoba ubutaye nta n'agaciro n'akangana gutya uzoba wabuhaye rero nuko ico nagutumiyeko cari ico genda mukobwa wacu ndakwizeye genda ugire ico ukora Mabuja amwara kakugumugendo nkawe ngo sinzi imiryango gusuga umuceketse harudo ko gwana ko ndakora hariya je mu bikorwa wowe ukora wandikiwe kuvuza imiryango incuro zingahe ku munsi ko ndahana hariya okay nta birebire bise byo kuvuga mwara nukuri ndazi twakoranye neza kandi turamaranye igihe kirekire bikirenze ibyo n'igihe umugabo wanje yarariho wahembwa neza kandi nawe turagushimira wakoze neza ariko nimba utariye nabi nimba utayajanye mu buraya canke ngube uyajane kurogesha ibintu nizera neza ko utoba warabuze n'impene ugura hariya kuwatumbi wanyu canke ngo ugure inka nimba wariye neza rero ikintu gihari ubuzima urabona ko buremereye muri iyi minsi ndashaka kugira ngo wisoze singishoboye kuguhemba kuko na kare naguhemba kubera ko ari umugabo yaba yampaye amahera ubu nawe urabona mba oblige yo kugwana na buno buzima ariko uyu muntu nawe aguma ariko aravuza iyi miryango usanga ari Alida mba oblige yo kubaho muri buno buzima ufasha abana ufasha urugo ngirane ndabona ko akazi ko ngaha turashobora kukikorera bikoroha kugira ngo wewe ushobore kuba wogirane wogenda twe tuzokwibeshaho na cyane cyane ko dufise n'amaboko ubuzima buzotera buca imbere uko vyogenda kose ko je singishoboye kuba no supporta umva ntawo mfise wundi wo gushira hanze gushikira isaha umuntu mbona wo gushira hanze inyuma y'ubuzima bwanje ni wewe ko wewe waje n'ubundi uri mfata kibanza naho Imana yakugiriye neza nyane ukahamara igihe kitari gito nizere ko dutahuranye babuja ego ndavyumva kandi ndabishima ndabashimira cyane mwarafashije kandi n'ubu ndashaka umubandanya mufasha jewe naje mu muje kurondera ubuzima ufaranga mwampenze tumwe yaguze uduhene tumwagiye dufashisha bene wacu ariko nukuri ari hamwe mu ngirukano bunyene sivisiyo no canje nzi yuko abavyeyi ntacu bafise bashobora kumfasha muri aka kanya cyo bituma naje basi ndatakanje mwako kazi ndafukamye mu mbera abavyeyi nkuko mwari mwabavyeyi mwamukoze cyane cyangwa mu kurindira ko noba ndagenda kurondera ahandi noja gukorera udufaranga ko nafise ahantu nocanja muri aka kanya basi mumenga nzobandanya nkora ibikorwa ukuri kwami ariko nzi ndaronka twafungura umviriza nta yandi majambo nkeneye kimwe ukuriye kumenya jewe ntama umva uyu mwanya ntabwo ndakuvyara kuko uri umuntu w'umugabo afise n'ubwanwa uriko uranyumva kandi ikintu nakubwiye kiratahuritse mwarabu ibihe turimwo sikesto yo guhabwa indaro
si question y'ikintu na kimwe ni question y'inda izinda zacu ziri imbere nizo ziriko ziratugirira nabi uriko uranyumva iyo ratio yoyo we ko wumva yego mama wanje reka ukorera ubusa sivyo erega na genero nyo nja gukorera ubusa muga nkaronguza aranyuzuzu iyinda yanje kuma yuzura ntabanjije kuvuga ngo je nije ndiko ndiruka nogena nkakorera aho hantu rero mwarabu umbabarire nitove tuvugana nabi je sinshaka ko tuvugana nabi je ndi umuntu mwiza kandi nifuzi neza ku bantu bose sishobora kwikorera imitwaro n'imitwe y'abantu bane jewe name ndabikoreye basi n'imiburiburi nashatse kugira ngo ngabanye umutwaro wiwawe umvire mu nzu nkuko wayinjiye ukuze ugize n'Imana yisohotse ufise ubwanwa mbabarira iyo nda yawe ntabyo mfise yuko yuzuza nimbona utuntu tumeze ukurumva ni ekipema kubera ko n'umugabo wanje akiriho izi ekipema zari zihari muga nibisigura ngo no musi ndiko ndinjiza amafaranga nkuko nari ko ndinjiza amafaranga kiri yagiye none wumva yuko nzoza ndaguhereza iki erega naho wumva yuko uzoba uri kuramfasha nije nzoba ndiko ndagufasha kuko wewe uri kurondera ibyo utsindagira muri uwo mwobo winda nta kindi kintu uri kurarondera rero ikintu no kubwira ni kimwe mwara nta kindi reka kunyenera upfa reka gukomeza kunyenera upfa wa mwara sohoka kwanza karahuri kanje ntunagacikane rekura Gasavye basi ibisigaye sange wateguye utuntu twose ku murongo nta n'iminota ibiri nguhaye yuko uhagaze muri runo bona je singiri yo mpagara mba mu matwi reka kunyasama ko cyane umuntu akakwirukana kweri akanyirukana nko kumengo ntananze kabisa zi yuko ansohoye ngira nutwo nari nateze nagize ngo ndabasi ngenda ntamye nakayiko kamwe ahaswe kumvura amaguru n'amaboko arero batsinda gutera inkuru nta n'igihumbi fisi meme difu singira ndarara ndakungenze inzara mu kizuru nzara mundaza musigitana umusabira kwa mabuje wenyene mu kintu bazi yo hari narakungenza kuko wewe fise gahibuje umashora gutakambira shama ngo hatari burya abunze buragwira rega burya abantu ntanganye amashansi uko bashaka gutumbura akazi kabi cyo gatumbura mu mabuja mubi akazi ari keza je kwe urabizi umugenzi
kandi yene Kirundo nyene bazi yuko hari ahiri nawe urahazi bijya gusubira hari ahantu ntwazone ibintu vyoroshe mugabo rero muho jewe cinde umukozi urabizi jewe ntarusha mfise bwo guhita mvuga ati burya rero we muhungu ngo tugende ubunyene ya ko naje umukozi ndategekwa kandi ndafise abantu harahariya kandi angifise mu mabuja hagera rimwe nemwe yiguburiza akaza kunkontorora kimwe gusa je vraiment afise mu mabuja mwite Cheka ndaza kumukubariza kandi cendiza yuko kweri ataza guhara amani mbara umusigi itanda canke chini narara ku kirago zorara ku kirago narara ku imatera zorara ku imatera aye kubiti vyonyene navyo nyene nuko ariko umva vyose inyishu ahenda kuri mabuje cenega nakemwe usigurire kuntu vyagenze nyene nciye bugufi amawe kiva mu ntangorane kweri ko ico kintu mba no gufasha naho ubundi jewe sino itamvuga ngumva ngo tugende ubunyene we rero urabizi ivyo ndazi ko bigoye tugende gusa yene mbanda gwaka akawari nyene agace wanze wikubitire kuri vya nyene vyacu twebwe abakozi amisigaye turindire inyishe za kuri mabuje tugende nta kundi mutama ko hakoreka no kugenda hasi naho umushusho nowe none mbwira sinakwitavye kuba umumengo sibura mabuje babaye cyane kwa passport nta imyenda kwicarika mu muri mugenzi wanje tuvuga hamwe kuri mu Kirundo rero ashoboye kugira ikibazo kandi igikomeye cyane rero nyene nk'umugezi yanyituye abisigurira nyene nanje biranyase gusa kora ko nyene nari kumuhita ndamwigisha n'abandi kubaza abaye ngomba ko manza kubigucisha rero mwe ko afise ikibazo aho yahora akora ngo bamwirukanye rero ngo yabuze arara rero mba yasavye mu mwe n'amahaye indaro ko nanje kubera ko nyene nigaba yambere ko mbanza kumubariza amabuje rero nasibe ko nyene naja mwibarabara kubera ubuzima bwe mwarazi yuko atari bwiza mba yarakora ajya kuri wa mugenzi wawe bawundi ahaza ngaha nimba ari intuze ya mama Alida rero yambere ngo bamwirukanye yeye nashaka mbe ko uvyemera ko tumuha indaro Kadogo mu bisanzwe ntabwo mpamagarira ubusa narinze ngo bya bintu by'abana muri usanga sinzi hama muhungu ihangane kandi uhumure tekane ntabwo nzoja mu barabara kuko agenda umuvyeyi ndi mama w'abana rero nawe bigira neza ko mu mwanya utararonka akazi canke mu kanya kazi haguheranye nturi buje mu barabara aho washitse aho uri mugenzi wawe azoryama ico azofungura muri ino misi utararonka akazi nico nawe uzofungura sivyo rero buratenye ngaha ninaronka umuntu arondera umukozi canke n'uri mugenzi wawe yumvise umuntu arondera umukozi azoca kubwira umuntu utekane ntusubire kwiyumvira ikibazo cyo kuja ruguru gute wasubira kandi waje kurondera ubuzima ngaha mu gisagara cyane ko numvise yuko n'amafaranga yaguheranye kumva zuko yarungitse ruguru agira ico akoze kutayononye ngo je kuyarya ngo yakoresha ibitagira umumaro uri n'umwana w'umutima yego amuhumure hama nawe Kadogo uzoza uramuronderera akazi ubaza ku bagenzi bose mbega n'umungaha mu babanyi uzobaze ko atari n'umwe amukeneye hama uriya mudamu nawe by'ukuri n'umusengerwa kuko ubwiwe
Wabushitse umwana wiwe yaraje. Nawe nyine ivyo yambwiye abona narumiwe. Umva nawe sinotangara cane kuba kwirukanye kandi uri umukozi wiwe. Utagira ngo uri umwana yavyaye. Nta gitangaza kirimo. Ariko ivyo agira vyose ntibagire neza ko ari kw'isi. Kandi iyi si iragoye. Harya uyu munsi ashobora kubabona ko biriko biragenda neza wiwe, ariko ejo ntazomenya uko bizogenda. Kandi adacira inzira abana biwiwe ikazi kiwe. Hama rero mugende murabe rutuma muragira nta na kimwe wumva amahoro, sivyo? Tekanye nta ngorane. Yabuja nukuri sinogenda ntashimye. Abantu hamwe muri barogwa ku isi y'Imana. Namaze kwihebura nahise konza kwanga. Rero kuri ibyo kandi usubire ku Mana kongereza ibyo ufise kuko urabikwiye. Mama Shukuru, kubona umengo uje nk'umuntu yavyiriwe. Mwejeje kupfisha ikintu cyangwa umuntu wibwe wagize ikibazo gibaye. Umukozi w'Imana, ubushize ngaha nje ndakubwira ivya Alida. Uri kwanyishuye kandi naragutahuye cane. Ariko ndiko ndatangazwa n'ukuntu wowe ibihe bigenda bigahinduka. Niki wabaye? Kubera ko uri umwanya Satani. Ndamugarukirize ngaho. Mama Alida, je ndatangazwa n'ukuntu ubona aho nagize gutya. Bona mwarabu ngo waraje. Mama Alida, niki kibazo ufise kuri? Mwarabu amurukana iki naho? Byukuri ko yaje ambwira yuko wabuze ibiryo byo kumugaburira, ubura amafaranga yo kumuhemba. Uko nukuri? Wowe ngaha hari ikintu kimubuze. Umugabo ntiyagusiga ibintu vyose. Njenjirikana atakuririye nabi. Ibintu byose yabisize bimeze neza kandi nawe nivyo ubona. Reka kwikoza isoni. Ndaba wisubire ko nukurinda gusaba. Eliane, reka ndaguhamagara Eliane kuko naje ndumva urikura uranshira ku isoni niko no bivuga. Nari kuguhamagara ngo Mama Shukuru, mugabo byose ni ibyawe nyene. Imana yaraguteye amateka sibyo? Niko reka tugende pore pore. Wowe kuza imisi yose uzanwa n'ibintu by'amajambo gusa, amajambo gusa. Ikintu kibabaje nta munsi n'umwe urigera uzuzanye Bibiliya. Mumbwira ati ngwino dusenge mwene data, dusengere igihugu, dusengere ingo n'imiryango, dusengere ibibazo. Hari abantu bagwaye bamanitse amaguru, hari nabandi babuza babo, hamwe bo basengera Imana ikabirura. Ivyo vyogira ikimazi. Muga misi yose n'amajambo. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Singushize ku isoni, ariko nagoma nakubwire burya bavuga ngo imyenge y'inzi menywa na nyene. Ivyo umugabo yasize mbe none ko yabisize nitwariye. Yarabisize nibyo. Muga twagumye tubaho. Ikigira kandi nimba uja kwiyumvira ivyo oyi. Kera twakora turi babiri. Narakora umugabo agakora. Uyu munsi ndiko nkora nduwe. None amakosa nakoze ntaya. Amashukuru. No bugira ibintu, bugira basi ubwenge nk'ubw'umu intellectuel, ureke kwifata nk'umuboyi nyene. Ivyumviro bya mwarabu nivyo vyumviro bikuzanye ngaha. Bikakunanira kumenya ko je mu minsi yahera narakora umugabo agakora, tukiyungunganya, tugashira hamwe umutahe, tukubaka umuryango turi babiri. Ariko uyu munsi ndiko nkora ndumwe. Uberi kuri kuraza kunsonga, usongera isibe. Ubuzima bwanje uri kuraza kubukorera amakara ashushe. Kuko iyo uko uvuga ibintu nk'ivyo oye ku muntu w'umukozi w'Imana nkanje, nani kibi nzirikana neza ko kiri mu mutima w'uwanje. Wari ukuriye kuza umparira ati ngwino dusenge, duhamagara Imana kugira ngo Imana itabare ubuzima bwanje. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe, Mama Shukuru. Jewe nivyo ndi nibibazo, ariko nawe urafise ibibazo.
rero genda ucunganwe n'ibibazo by'iwawe. Ikindi nacyo womenya nuko womenya ko je ntari mfitaniye contrat indéterminé n'urya mukozi. Buri muntu wese ashatse guhindura umukozi aramuhindura, nta yindi umva nta kindi kintu kiza na cyane ko atari wowe ari kumumembera. Kubw'ibyo uwo munwa wawe ndakwinginze ugenda ushire ko supago kubw'ubuzima bw'iwanje. Umfate nk'umuntu nyene ndarenganye kujya kayaba umuntu akabonye karenganye mu ibarabara ntumenya ngo kagiye. Uko niko nkeneye ko tubana je nawe. Urandamutsa turasengeranira turagirana. Mugabe ibintu byo kwinjira muri vie privée y'umuntu shira pembeni kuko na jewe sinigera nza mu rugo iwawe kujya kurunguruka ibiriko biraberayo. Nizera neza ko nyumvise kandi ntahuye. Mama Alida, uri kwaza mu gahago ko ndenda kumvise. Cyakoze unamara pe. Jewe urigero mbona nza kumviriza amajambo hano wawe. Nje kukubaza iby'abana baza kunganyira nk'umukozi w'Imana mugenzawe. None uciye wirenza. Ubwo urumva amajambo wavuze. Uranayatekereza hoho. Wanayiyumvire kugira ngo yavuge. He? Ugatinyuka wewe. Benkubaza. Aho uvuga ngo umugabo wawe ngo akihari mararondera mwese. Ego icyo ndacumva. Ariko menye neza yuko yagusize. Kugira ngo wifate ubase w'abana we na mama w'abana kandi kubase w'abana na mama w'abana ntabwo ari kubafata ukabafata uko bishakiye wenyene kubafata nko mengo sabana bari baravyawe n'umuntu w'umugabo nkuriya urumva ubwo bujejwe bwawe ukwiye kubuhindura uranyumva neza ukwiye kubuhindura mbejewe urigera wumva umwana wanje aza kukubwira ngo mama kunuko ndega niyo mpamvu utazi woza uvuga iki ko jewe nzi condi inzi co njejwe abana biwanje nzi ko ari abana by'ukuri bo kwitaho nzi neza ko jewe no burana ntanabwirirwa ariko umwana kamera neza ariko umwana akagira ubuzima bwiza nayo woho byose uri kwikwegerako gutinda naho umwana wikuriye mu nda uza gufata nkuko ushakiye mugabanyina natangara umukozi wamufata neza gute ubu dashoboye abana biwa bose ngo bakwize hama ngo ufata neza umukozi umenye neza yuko aha hanze hose abo bose bafite abakozi suko bashoboye kubasatisfeza uravyumva neza ahubwo bafite wa mutima w'ubuvyeyi gerageza nawe ubigane ntabo kandi natwe bwe twese suko tubishoboye ariko turamenya yuko Imana duhaye ubuvyeyi kugira ngo tubugendere nutabugendera mwana wa mama ivyo birakusha ikindi naco narinje kuguhanura nk'ukuri umuvyeyi mugenzaje ikigeretse ko kuri ico nkuko uri umuntu dusenga hamwe ntashaka kumaramara rero kunyankiye umbere agasharira ndugu ndakaravye ni wasubira kumbona gahi wawe udonyivuna ndagiye sigara amahoro mu rugo urakoze kuza kunyigisha nzokwipfuna ubwo buguru bwawe bwo nyene buzocikira mu ibarabara kuko ndabona waramaze kumenyera kugumuyenzera abana bawe n'umukozi wawe hari umwana nagutereye wewe nagutegwa abana mu ntege nyene agapfa wangara waroko takuvuna wibaza ko Imana senga wewe itazokumvumira ikakuvuna amaguru urutwe umena nibuye gusa